Ndabaramukije bakunzi ba Arcos TV, ni Kelia Niyarabukeye neza mu kiganiro c'amagara y'abantu. Uko umwaka utashe, igenekerezo rya 22 Nyakanga, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ingwara ya kanseri idakira. Uno munsi rero nico twashimye ko twoyagako. Kanseri y'amaraso rero iri ubwoko bubiri. Hariho kanseri y'amaraso idakira hamwe na kanseri y'amaraso ikaze. Kanseri y'amaraso ikaze niyo yitwa leucémie aiguë. Kanseri y'amaraso nayo idakira ni leucémie chronique. Aho zitandukaniye rero, kanseri y'amaraso ikaze izifise ubukare bwinshi, igatangura mu magufa, hama igaca mu magufa naho niho henshi usanga hakorerwa bimwe mu bigize amaraso, harimo globule blanc, globule rouge hamwe na plaquette. Twavuga rero ati globule rouge zikora iki, globule blanc zikora iki, plaquette zo zifasha iki mu mubiri. Globule rouge rero zifasha mu gutwara umwuka wa oxygene uvuye mu mahaha, zikongera kandi zigafasha gusohora umwuka wa gaz carbonique. Globule blanc nazo zifasha gukingira umubiri, ni kuvuga ko zigwanira umubiri, abasoda bo mu mubiri. Plaquette nazo zifasha mu kuvura kw'amaraso. Ibimenyetso rero by'umuntu ashobora kuba yarwaye kanseri biratandukanye kenshi. Uno munsi ikintu nza guhagarara ko cyane ni leucémie chronique, ariyo ijya kanseri idakira kubera ni umunsi mpuzamakungu wahariwe iyo kanseri. Ijya rero ngene ushaka kumenya ko yafashe nk'umuntu, umuntu aragira ibimenyetso mugabo hari n'igihe atabigira. Kenshi yumva umenga ntameze neza, akumva umenga mu mubiri we hari ikintu cyahindutse, kandi rero kenshi ifata abantu bakuze ku myaka 40 n'imyaka 50. Umuntu rero amaze kuvyumva gutyo akagenda kwa muganga, baramuvura bakamukorera ibipimo bitandukanye. Hari igipimo bamukorera cyitwa NFS, ayo numération formule sanguine. Ico naco kiza kwerekana iyongerekana ridasanzwe ry'ama lymphocyte. Amaze kubona rero ko iyongerekana ridasanzwe ry'ama lymphocyte ntibica bigarukira ngaho nyene, umuganga araza kusubira kandi amurungike kugira ikindi gipimo kiza kwemeza ko ari yo kanseri. Ico gipimo naco kenshi hariho ibigo vyanonosoye ibijanye n'amaraso vyitwa ama centre de masse, nivyo bagenda kugira bagacamukorera igipimo bita immunophenotypage. Baje kimukorera nibo nyene baca bavuga ati turemeje yuko ayifise yo kanseri cyangwa atayifise. Ingene rero umuntu ashobora kuyikingira ni ibintu byinshi umuntu ashobora gukora, mugabo harimwo bikenya ne byoroshe byo korohera umuntu. Hari nk'abantu usanga banywa itabi ukariheba. Abahinga kandi bavuga yuko no kuba ufise ibiro birenze, ni kuvuga nk'abarya abantu usanga ari aba obese, navyo nyene bitanga cyane cyane amahirwe yo kurwara iyo ngwara. Mutimbe none umuntu yafashwe niyo ngwara arashobora kumuvura, hari ikintu kwa muganga bashaka kumukorera kimufasha kugira ngo ububabare bugume bugabanuka, canke amaze kuyigwara nyene ko arabazi kwidakira naho nyene biherera. Amaze kuyigwara bakabimenya, hari ibintu byinshi amukorera kwa muganga. Baramugira chimiothérapie, radiothérapie, canke greffe ya moelle osseuse. Hama kandi bakamuvura selon n'amasinya bafise, ko hari igihe ushobora gusanga hari ibimenyetso abafise bituma ataba hameze neza, ugasanga yagize nk'ikama ry'amaraso, bashaka kumutera amaraso. Ikindi kintu naco bamukorera baza baramusuzuma ku mezi 6 canke ku mwaka, bivana n'ingene umuntu aba yiyumva. Mugabo ni vyiza yuko yoza kugirisha ama contrôle ku mezi 6. Tabashimiye rero mwebwe mwese mwashoboye kwikana ikiganiro cacu, naho utaha.